muhorane umukama. Byo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abatumwa biwe 12 ati: mu nzira gende murigisha ku bwami bw'ijuru buri hafi. Murakiza abagwaye, musubize ubuzima bapfuye, mucorore abanyabiyembe, mwirukane amashetani. Mwaronse ataco mutanze, namwe nimutange atakiguzi musavye. Ntimutwara inzahabu, amafaranga, habe n'isenge mwisaho, nta n'inkoni, kuko umukozi akwiye impembo. Igisagara canke umuhana wose muzoshikamwo, mubaze ahari umuntu atagira amanegugwa, mugumiwe gushika umunsi wo guhaguruka. Mu kwinjira mu nzu muyipfuriza amahoro. Nyanzi kwiriye amahoro, amahoro arayinjiramwo, itayabereye ayo mahoro abagumeko. Nihagira banka kubazimana canke kumva amajambo yanyu, murabavira mu nzu canke mu gisagara, mukonkumura inkungugu ku birenge vyanyu. Ndababariye n'ukuri, ku munsi w'urubanza ico gisagara kizorusha guhambarirwa Sodoma na Gomora. Dushemeze ijambo ry'Imana. Abaraho nibo babonye ivyariko biraba bisize ubwenge, bikamaje bati ni hatari kabisa. Ubundi nawe ati Imana irashobora kwandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Inyuma yo kudandaza mwene wabo, Imana yarakinze Yozefu ntihagira icaba, ahubwo aba umuntu mukuru mu Misiri. Sinzi uwitoye ngo zirasubiza ku buzutu, mumbaza ubuzutu icarico. Inzara imaze kubokera, bagiye gusuma, basanga umwe bashibura, umwe batoteza, umwe bagirira ishari, ni waganza. Uno munsi tubumvise bariko badendekeranya ibidafashe. Yozefu abonye ukuntu baguma bakongacarira mu kinyoma, abakiri bato bavuga ngo kwitsibanya, biramwanse munda, arabibwira. Abandi nabo babura ayo bacira n'ayo bamira. Erega uheza guhemuka ibigori bikera. Umuntu yamana agatima ko kwihora. Ni naho abakurambere bari bararivumereye bati: uguhaye umushike ntuwushikure, akwita ikiburasuka. Sinzi neza ko ari uko bawuca. Ariko nibo baguye kandi baragaruka bati: ihorihori rimara umuryango. Ariko umukama wewe aduhamagarira, adusaba kutihora abatugiriye nabi. Ni kako karorero Yozefu yahaye bene wabo. Yozefu yarase kwihora bene wabo bari bamugiriye nabi. Murazi inzira y'umusaraba byamucanyemwo, ariko turumvise ariko arabatekanisha, ababwira ko batohagarika umutima ngo batinye kubera bamugurishije, kuko Imana itunganya byose neza. Ntihabuze abari guca bavuga bati: Mana yanje, hezagiriza inyamaswa zishobore kuyabona. Hari ababona muri mwene ibi bihe akaryo Imana ibahaye ko kwikura umwansi kwizosi. Bati siwe yoyabona, siwanguye mu minwe n'ibindi. Bangahe twirirwa turatoteza, tubahora gutera imbere canke kutumva ibintu kumwe. Bangahe dutoteza ngo barakunzwe n'ibindi. Abamaze kuzira ibyo birondereye canke bakazira uko bavutse, canke bakazira uko bisanze bari mu bandi, banganiki.
kuba umunyakigongwe, kutihora, bituma ya mitima y'abangushi itekana iyo bafise ako gatima kukwigaya, gutyo tukaba turiko dukwiza hose ubwami bw'Imana. Nitwamane rero urukundo rudacagura, rwa rukundo rugirira neza n'abansi bacu, kuko nimwabitura inabi muzoba muriko mutuma ikibi kirandagata, namwe muri ubwo buryo muzoba muriko muriboha. Erega umutima w'inkozi y'ikibi wamana inkovu. Nakaryo keza rero ko gusabira no kugirira neza bamwe batugiriye nabi, bamwe batuvuga nabi, bamwe birirwa baradukwiza agahinga batwambika ibara, bamwe baturemeka intebe inshushe, bamwe usanga bariko batwagiriza ubunebwe, bamwe batwagiriza uburozi, bamwe batwagiriza ubusuma, bamwe birirwa baraduhohotera, bamwe batubuza amahoro, bamwe batubona nk'ibihere bofyonda rimwe kikaba kiramenetse, kuko inzigo izika uwayizigamye. Nimwabura kubagirira neza muzosanga namwe mwishikanye habi. Kugira ineza bose nivyo Yezu atumye aba batumwa biwe. Nibamenyeshe ko ubwami bw'ijuru bwashitse mu bantu, ubwo nabwo burangwa n'amahoro kuri bose, bakiza abagwaye, basubiza ubuzima bapfuye, bacorora abanyamibembe, birukane amashetani cyane cyane ubuhemu bugera no gutanga uwo mwose rimwe, kandi babikore atakiguzi basavye, nkuko nabo batowe ataco batanze. Mwa kino gihe hariho irivuga ryigize ndanse, sinzi ico risigura, ngo gucora canke gucoresha. Wakorera akantu umuntu ngo kutancoreye, yagukorera akantu ngo kutancoreye, ubu bigeze ahantu nawe ukorewe iciza n'umuntu kandi agukoreye ico yategerezwa, wumva yuko umenga uri mwideni kuko utaronse ico umusigira. Il faut un service désintéressé, ubundi impera yawe ubuyironse. Aba batumwa rero ntibishimira iby'isi mu kugira ico bitwaza cyane cyane amafaranga, kuko yohava bibagize cabajanye. Noneho murabizi uko amaronko menshi aziba amatwi. Bazohagarikirwa n'ububasha bwo mwijuru, nico bituma n'ivy'inkoni bidakenewe. Bazotungwa n'ivyo basanganye abo bagiye kumenyesha inkuru nziza, baheze basangire ubuzima nabo gushika bahavuye, gutyo batsimbataza amahoro, kuko akaroro keza karigisha gusumba ibijambo. Abatazobakira bazohambarirwa kurusha Sodoma na Gomora. Mbega twebwe turakira abatumwa n'ijambo batuzanira, naho tubaraba utwininga, mbere tukihatira kubacafuza no kubasiga ivyondo. Turitaho kubasabira no gushigikira ubutumwa bwabo. Muze bavukanye kuri uno munsi dusabire abatumwa b'Umukama ngo bashobore kurangura neza ubutumwa bubarengeye bashinzwe, maze kubw'ijambo ryabo ubwami bw'Imana bukwire hose, natwe tuze dutorane ubuzima budahera mu ngoma y'ijuru. Amen. Nimuhorane Umukama.